bane banje niba hari umudayimoni mwomenya ari kuri inosi hajya burya n'umukobwa yakanako uri kirofa cy'ikidunduri nka papa urashaje wajya urega nk'abantu nka twebwe Imana tugishushe twihigira abademu papa je n'ukuri biranteye agahinda kuko n'ubuco yaguma yifata none bizomushikana hehe mviza Butoyi ndakubwire wewe udahinduye iyo ngendo uriko nzokuvuma uve wangara nka Kayini rega uravuma je umuvuma ntuzofata nta muhungu akunda idemu yofatwa n'umuvumo ibihungu vyanje navyo bashahumwe biguma bijyanira mw'iyo nzu ntiworaba kabisa birahazuka kuvyara amahasa ni ngorane nyimba ko nibona kugenda bivyare ndabikuze bingana ukusinzi nibona ko nataye imitahe myinshi we bukuru we bukuru sa nyaruka ngaho ndababwira ndaje mzee inga ngahanya mbega wacira imigani ndazireko we Butoyi ndazireka ndamubwira urazi kujya wewe ko ari kigaba ugerazi ko ari kigaba icare ngaho kandi ukuru mwebwe muguma mungora na muzenga aye namaki nimumvugire basi urumva icyo nari ndabahamagariye ngahashaho urabona ko imyaka iri kiranjana ndi mu kwihenukira nagire mbacira imigani muzogendera ko nubwo nzoba narapfuye muzokoma munyukirako papa cyane cyane ubwirigo urugwibukuru kubo ni wagarariza cyane nzi ngarariza uri umupona nene buto vema we wirirwa mu bakobwa icyo nakubwiye cyose uragisuzugura ucitangwa kuvuga ngo nije ngarariza ve mbwiriza jewe simvuga ngira bukuru cyangwa ngo Butoyi ndiko mbabwira mwese mukuru gutura amatwi mwumvirize nuko Imana papa warega musupresi buhana watara bukuru yaratunanenga ntubizi nuko umubeshera ashaka bukuru ndazi ko bukuru ari wari ntore ndazi yuko ari ukunda kuja mu bakobwa ushurasha usubira none kuko umuntu ururira ibyiso wibaze byo papa ariko aravuga sivyo umviriza buku wareka kuko umuca kwa gonde reka papa nguga anye aruce umviriza ndababwire cyose naje kubacira urubanza icanzanye ngaho nuko bari impanuro zonyene sawa papa weja kumuriri uduhanure vrema byose ni ufite ijambo rya nyuma papa wowe vuga je ndaguteze yomika umviriza rero kugutura mu matwe rero umvirize ndabakira imigani umviriza rero bane banje nimba ari umudayimoni mwomenya ari kuri inosi hajya burya n'umukobwa ukaba mukeneye gutera imbere mwirinde abakobwa b'ingidi mushira imbere ibikorwa mukore mwiteza imbere ureke gashamuzereka woreka umukobwa hanyuma bigende guturabya ingidi bafise ipura inyuma utuvuga ko nomuheba reka sha umviriza Butoyi ndakubwire uhungire munyo nahunguka inyuma y'abakobwa ukora akazi nukuri papa ibyo uvuga nibyo Butoyi nukuri aguma yishinga ibintu by'ubuhumbu nukuri yakanako uri kirofa cy'ikidunduri nka papa wamze urashaje wajya urega nk'abantu nka twebwe Imana tugishushe twihigira abademu natwebwe nka wowe wavutse kuva imyaka nta ngidi zari bwanabeho ariko ubu ingidi zirari baragemu kumubona ngo urashaje reba warafugenda mwana wanje naco nazaye kabisa none papa nubyumva sinama ndakubwira nukuri Butoyi yarapfuye agenda kubera abakobwa muze yukamuyugo ukachikidemu yukamuyugo rega bukuru yarapfuye agenda n'ikirofa nka wewe mama jona rahereye imbariro ngo naravyaye bantu b'Imana papa uyo Butoyi si umuntu yaraheza agenda umviriza rero ubu muratanga kuvuga bukuru zenyamba ribyo mutanguye mumbuza ko noreka kuraba abakobwa umudemu yukamuyugo ingidi yukamuyugo papa ewe naburofa kuba demu n'ingidi yukamuyugo umviriza ngo ucira uwundi mugani ugira kabiri Butoyi haguhura n'igikumi cashushe wohura n'ikimodoka cacitse amafire wokuvurasha wokora ukiteza imbere
ukaba nk'abandi ukaronka amahera. Papa je nukuri biranteye agahinda kukuntu Butoyi aguma yifata none bizomushikana hehe. Umviriza bukuru, umviriza papa, nyambara ibyo mutanguye. Ngiye kuraba urudemu he. Ngwereka cyari urudemu twahanye randevu ngiye kurupreparate ndakwestare. Yugoje ngo manigire. Umviriza Butoyi ndakubwire. Wewe udahinduye iyo ngendo uriko. Nzokuvuma ufe wangara nka Kayini. Ahubwo papa, cyembere ndigire kuba ndiryamira papa. Genda wirukire mwananje urenda ruhura umuco ngaha. Chapwe kigenda cha naravyaye nabi kabisa. None jewe papa nijiri kurabyaje ko wabyaye nabi. Vega uravuma je umuvumo nuzofata. Namuhunga kundi demu yofatwa n'umuvumo. Cha wewe ngo umuvumo nuzofata. Uzofata. Umuvumo na so wawe. Umuvumo uragufata. Toka ngao kwanza watizeje ningire kwirabira demu zifise ngiti ndaziprepare ndazestare wewe. Chakwe mutse. Ndika nyungu ngani buguru cyane kumabinza ni ibintu by'uburofa cyabimwe. Jambo. Chama mbuza kurondera demu. You come you go. Jenzo zifata ndazestare ndazipepra barazi yuko ni komiseri w'abademu. Ni komiseri w'abademu. Sha ukubyara ko muri cyo kimwe no gupfa kureka kabisa. Nk'ubwo yamenyaje nari kuruhamba mu nda nzewe ntiyari kwirwara rubyara kabisa. Kanigire mu mutwe.